Mugire mwumvirize ikiganiro cy'utaruzi cya Radio Nkinzo FM. Radio Nkinzo FM. Radio Nkinzo FM ni radio yemeje kwashikiriza ukuri mu byabaye no mu biriko biraba byose mu gihugu cy'u Burundi. Radio Nkinzo FM izobashikiriza kandi imigabo n'imigambi abarundi bogenderako kugira igihugu kironka amahoro arama kuri bose. Gitera imbere, gitemba amata n'ubuki, abarundi nabo bagira iteka n'itekane. Mu kiganiro cy'utaruzi cya Radio Nkinzo FM turacukumbura inkuru zose nizo munsi y'urutara zari zinyegejwe zigashigwa habona. Turabahaye ikaze. Urwo rurambikanye kuva iyo tariki kuba iryo genekerezo rurambikanye biza kugenda gute none? Leta mbirigi igiye gusomborotsa urugamba bagasora rwitaba abarundi bose bararwitaba. Ngivyo ibirwanisho vyiwe sewiwe igihugu kandi akoresheje zangabirano zine yagize ibirwanisho bine ruhonyanganda. Nico gikuru utegerezwa gutegera zirya ngabirano zine: ubwenge, ishaka, ubwitonzi, ubuntu. Ufise ibyo bintu bine uratsinda byanse bikunze. Ivyo vyabaye ntiyanka babirigi. Chuti bagenzi namwe bakunzi muri ko muratwumviriza, ndabahaye ikaze muri kino kiganiro. Iki ni kiganiro cy'utaruzi, jewe ndakiremesheje ndi Jean Christophe Mugisha. Umutumire w'uno munsi umushinga ntaho w'inararibonye Zero Nicayenzi. Umushinga ntaho Zero Nicayenzi ndabaramukije, ndabaha ikaze muri kino kiyago. Urakagira amahoro Mugisha, ndagukengurukiye kumpamagaye kugira ngo mvuge ijambo riri ku mutima. Jewe ngira ngo uri isaya kwise Mugisha, utuzanira umugisha ukwire Uburundi n'isi yose. Kira amahoro Mugisha, tera imbere. Tugiye guruka ku bibazo bigira bitatu. Umushinga ntaho Zero Nicayenzi gwe gasore yaragwanye na Kaveshanga aramutsinda bimwe bigaragara. Mbega vyagenze gute? Ni kuki uwutsinzwe yagandaguye uwamutsinze? Ikibazo ca nyuma mushika rugumye hamwe yogaruka. Mbega yomenya Burundi yiguze? Mugisha, umbajije ibibazo bitatu. Ubwiza uti Rwagasore yaratsinze bimwe bigaragara. Inteko za Kaveshanga zari zigaruriye Uburundi, aramutsinda, arabatsinda bimwe bigaragara biboneka. Eka atawohakana iyo bumva guki. Yego cyane yarabatsinze. Abatsinze bataradutsinze bati turamutsindaho, ariko ntibamutsinze mu by'ukuri, baramwishe ego, ariko yarabatsinze mu mbera no mu mperuka. Hanyuma uti mbega uyo yabohoye Uburundi akabubohora mu mizana ya Kaveshanga, mbe yogaruka uno munsi Uburundi bwa Nyaburunga yasize yobumenya. Uburundi yasize uracamumenya, uracamwibuka. Reka tuje bidonido maze inyishu kuri ibyo bibazo tugerageze kwitegeranya muri ubu buryo. Icambere, tubanze duce ku mayange ibihe twarimwo kuva mu 1955 gushika igenekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi 1962. Icyo gihe cyari kimeze gute kw'isi muri karya karere muri Afrika? Intambwe ya kabiri, Rwagasore yararwanye, aratsinda, aratabara,
mbega uwo bari bahanganye Kabeshanga arwanya Rwagasore niwe yamurwanye abo babiri bahanganye bitwaje iki bapiki bitwaje iki icyanyuma mbega yemwe Rwagasore aratsinze baramwishe icyo gihugu yiguze agarutse akaraba igihugu ciwe agarutse akaraba igihugu yiguze yaraseseye amaraso ubwo yomenya ko ari bwa Burundi ryaragi ntagereranywa ntavogerwa noneho yobyifatamwo gute twobyifatamwo gute nk'ubuyoza uno munsi atinyereka cya gihugu nigura wa munsi ngasesa amaraso yanjye niki turagerageza kwishura duhere ku ntango icyo gihe kuva muri 55 gushika 62 mu Burundi kwisi muri Afrika hari hifashe gute icyo gihe 55 wa munsi umwami Baudouin ashika Leopoldville igisagara gikuru cha Kongo Mbirigi na Rwanda Burundi wa munsi ashika ati nje ku kirwa cya kabiri kirwa cya mbere ni Bruxelles kirwa cya kabiri ngaha Leopoldville umurwa mukuru wa Kongo Belge na Rwanda Burundi ati iragi ryanje niri Bruxelles na Leopoldville ati ntihazagira uwihenda uyo ngivyo rero abivuze ari niwe kirongozi niwe rugaba bwaba rero siwe gusa yikanguye siwe gusa ahagaze siwe gusa agize ati biracitse igavuze ati biracitse kwaje kutwihaniza kwisi nzima abanyafrika bavuye hasi abanyaziya bavuye hasi ahantu hose hari umukoroni bamuviriye hasi niwacu rero muri Kongo Mbirigi na Rwanda Burundi bavuye hasi nicyo gituma je kubabwira ati ntagire uwihenda nguyo Kabeshanga arihanije aba rongoye nabo hinge babe hasi ariko Kabeshanga inkuru y'Imana isubira nyuma siwe wenyene hose hakurya y'uruzi Kongo hafi yacu hose muri Afrika bose nuko ariko murabyibuka tubyibukanye uko leta Mbirigi igomba kuronka inyishu y'icyo kibazo siko abongereza baza gukoresha uburyo bw'abongereza subwo uburyo bw'abafaransa nibwo busa n'ubwo ariko byarabereye abongereza byarabereye bobo nababwiye abongereza aho bakolonije hose muri Afrika muri Aziya hose bagize bati ushaka intahe yiwe turayimushikiriza kandi twame dusabana tugenderanira duhana ibidandazwa maze twame turi hamwe Commonwealth ariko ababirigi siko babigiye kubigira turaza kubiraba abafaransa siko babigize turaza kubiraba ariko iby'abafaransa turabireka ndetse ariko ibyo ababirigi bakoze turaza kubiraba ngaho rero nguko umwami w'ababirigi ati murabamwumvise mw'abanyekongo mw'abarundi mw'abanyarwanda ndetse ntiyabitana gutyo yobabasone yavuga ati mwabakoma cyoto mbega murafise amatwi mwebwe ntimuri bipfamutima ntimuri bipfamatwi bukeye
bukeye ya mfura ya Mwambutsa iva hasi iti namba sindi kagapfamutima sindi kagapfamatwi oya ndetse urabe neza mwami w'Ububiligi urabe neza ndikwije ubwenge ndikwije ishaka ndikwije ubwitonzi ndikwije ubuntu ingabirano zine ni ingabirano kandi mwami w'Ububiligi kuje kutubwira ko turi bipfamutima turi bikehabwenge jewe ngiye guhindura izo ngabirano kama mfise ndazigire ikirwanisho izo ngabirano zine uzifise uwazireranywe uwaronse iyo ngabirano kuva ku babyeyi biwe kuva ku basokuru kuva kuri Mwezi kuri Ntare Rugamba kuri Ntare wa Kangahe bose ari mbanza guseka arabaziranenge iyo mfura ya Mwambutsa uyo mushikarubu mwami w'Ababiligi agiye kubona icyo ngaho rero murumva umwami w'Ababiligi yagize ati ndaje Rwagasore aturitora ariko ntabivuga gutyo turaza kubibona murumva rero none umwami w'Ababiligi abo yatumye bambaye iki bafise byose bafise intumbero yo kwigarurira ibyo bihugu uko ari bitatu ko Uburundi u Rwanda itunga ryabo ryose inka zabo zose amatongo yabo yose igihugu cyabo cyose Rwagasore agize ati igihugu cyanje kuzokintwara ati naho wogira gute mbe umwami w'Ababiligi abo yatumye bitwaje iki bitwaje ubwa mbere ubukuru nibo bategeka bitwaje ingufu z'umukuru ategeka ku rwego rwo hejuru yitwaje muzinga icira umuriro bitwaje ibirwanisho bibiri nabyo bikomeye radiyo Bujumbura ikindi kirwanisho gikomeye bitwaje ikinyamakuru Burundi Bwacu hanyuma rero hariho akandi karwanisho gatoyi ntigacira umuriro ntigacira ibinyoma ariko karacira agashirukabute k'umwana umukoma cyo akoze neza kakamucira kakamuha agashirukabute ibyo barafise Rwagasore murumvise ibirwanisho byiwe nawe afise ku ruhande rwiwe maze umwe ibirwanisho bya Rwagasore harwa aseruka umwami w'Ububiligi ndagira namba Rwagasore ibirwanisho harwa aseruka umwami w'Ububiligi afise ndagira namba Rwagasore ibyo afise ku ruhande rwiwe harwa ibyo afise ku ruhande rwiwe murabyumvise Rwagasore arabyumva akabibona ariko ntacyo afise arwanisha nk'uyo aho
maze rero Rwagasore rero murabe adafise ibyo birwanisho navuze, muzinga izo zicira umuriro, muzinga izo zicira ibinyoma, muzinga izo zicira mu tunoti, izo ntafise namba. None Rwagasore agiye mu ntambara adafise ibyo byose, mbega azoyitsinda? Azoyitsinda neza cyane yego, ariko atsinze bazomukubita nk'inkuba, ariko yaba atsinze kandi iyo nzizi ntisubira inyuma, kandi arafise abo bakoranye, arafise abandi bose, arafise bene Burundi bari inyuma yiwe. Ngabo rero bagira bahangane Harwa na Rwagasore, bagira bahangane ku rubuga rw'intambara. Mbega Rwagasore agiye kubigenza gute kuva igenekerezo rya 3 ukwezi kwa 2 1956? Uwo munsi ntibagiranwa niho Rwagasore yatumirwa n'inama nkuru y'igihugu irongowe na Serubangishamiheto, icegera ciwe umuganwa atari umugani nawe Leopold Bihumugani. Iyo nama iramutumiye iti, mwana w'umwami, dutegurire inzandiko zibiri. Urwandiko rumwe rwiyamiriza umugambi wa leta mbirigi yo gutangura kwigisha inyigisho z'abazirarumenyetso, école laïque, abazirarumenyetso niko babita, si jewe. Uwo mugambi inama nkuru y'igihugu irongowe na Mwambutsa irabiyamiriza, bati kandi udutegurire urundi rwandiko rutomoye ruvuga ruti harageze ko Uburundi bwitegurira gusubira ku ntahe yago, kwikukira ugasubira kwitwa Uburundi, mwene Burundi gasubira kwitwa mwene Burundi bwa Nyaburunga igasubira kwizina akaranga n'intahe yabo, bashaka ko ibigaruka, akaranga kakagaruka, bakitwa uko bitwa Abarundi, abana b'u Burundi basubire kwitwa indigene. Bati ibyo musige kurwanya. Ngabo rero bahangane ku rubuga babiri, Harwa kurundi ruhande Rwagasore. Mbega nibyo Harwa niwe yarwana na Rwagasore, ubwo si iry'amigambwe yindi, sabarongo iry'amigambwe yindi bamurwanya. Oya, Harwa yarabivuze wenyene ati Rwagasore ntiyarwana n'abarya bene wabo, ati Rwagasore yarwana nanjye jewe nserukira leta mbiri, ati Rwagasore yarwana n'undi mudasa, yarwana n'umwami w'Ububirigi, nye ni Kongo, nye n'Uburundi, nye n'u Rwanda. Umwami Mwambutsa yarwana na Baudouin ashigikiwe na Rwagasore ashigikiwe n'Abarundi. Nivyo ngabo abari ku rugamba ku itariki 3 ukwezi kwa 2 1956, ngurwo rurambikanye kuva iyo tariki, kuva iryo genekerezo rurambikanye. Biza kugenda gute none? Leta mbirigi igiye gusomborotsa urugamba. Rwagasore ararwitaba, Abarundi bose bararwitaba. Ngivyo ibirwanisho vyiwe se wiwe igihugu, kandi akoresheje zangabirano 4 yagize ibirwanisho 4 ruhonyanganda. Nico gikuru ntegerezwa gutegera. Zirya ngabirano 4: ubwenge, ishaka, ubwitonzi, ubuntu. Ufise ibyo bintu 4 uratsinda byanse bikunze. Ivyo byabaye. Ntiyanka Ababirigi Rwagasore, ntiyanka barya bene wabo barwana, ntiyanka abantu. Ababirigi
basanga ko Rwagasore arwanira ukuri atari bari mu ntwaro, abikorera ibyabo, abandi batamubona bari abapatiri, abafurere n'ababikira bera b'i Burundi, ab'i Rwanda bo n'ibisanzwe, maze abo nibo bari bamufitiye agahigihigi. ariko abapatiri birabura, ariko Musenyeri Gross, ariko Musenyeri Ntuyahaga, ariko Damiano Kaburahe, abo nibo bagiye gufasha Rwagasore ngo atsinde amahanga. Abo si bo bonyene mu mahanga, ndetse tutarashika no mu mahanga, muri karya karere Rwagasore ari kumwe, bari ku mugambi umwe, bari ku murongo umwe, barondera kimwe na UNAR, Union Nationale Africaine Rwandaise, irongowe na Rukeba. Ikongo Rwagasore ari kumwe na Lumumba, ni bamwe, barwanya kimwe, barwanya umwe, barwana kumwe, bashaka guhabuza Kongo, Burundi, u Rwanda. Nicyo barondera. Mutara nicyo arondera, urumukurikira Kigeli nicyo arondera. Abo bose uko ari batatu, Mutara, Lumumba, Rwagasore, bose leta mbirigi izoba rigita bose. Ngibyo birwanisho bya leta mbirigi, kuri gita abaserukira Burundi, kuri gita abaserukira u Rwanda, kuri gita abaserukira Kongo, ndetse abarongoye. Rwagasore yarongoye Burundi ari mushikirangoma wa mbere, Lumumba ari umushikirangoma wa mbere, Rukeba yari mu buhungiro iwacu, Kigeli yari mu buhungiro iwacu. Abo bose bari ku rugamba, ariko abo bose bari kumwe na Rwagasore mu makungu, mpuzamakungu, New York, bari kumwe na Rwagasore, bari kumwe na Rwagasore 100%, hafi nibo benshi. Abirabure bamaze kwikukira, abanyazi bamaze kwikukira. Uburusiya bw'icyo gihe, Ubushinwa bari babukumiriye, ariko abanyazi, ariko abanyafurika bari ku murongo umwe, bashigikiye umugambi wa Rwagasore, wa Mutara, wa Lumumba. Abo bose bari hamwe na Rwagasore. Murumva rero, mu Burundi, abarundi nka bose baza kumibona, bari bashigikiye uwo mugambi wa Rwagasore. Abamufashije muri urwo rubanza bari bamaze kuvugwa, bari bamaze kubaho, bariko nabo barwanira kimwe nawe, umenga babigiye inama, kandi ata nama yari bwabe. N'abanyeshure bari muri kaminuza icyo gihe, kuva 55 gushika twikuki, abanyeshuri muri kaminuza, Rovanium, Lumumbashi, UOB, abo bose bari kumwe na Rwagasore, bashaka kubohora Uburundi, bari kumwe na Rwagasore. Abasore bari mu murwi w'abasore b'i Burundi, JNR, niyo yahavuye yitwa JNR. Abo bose bari kumwe, abakenyezi, abakozi, abo bose bari kumwe na Rwagasore. Ngibyo rero uko Rwagasore yatanguye intambara yo kubohora Uburundi, ari kumwe n'abandi, arondera kimwe n'abandi, ari mu Burundi, ari mu karere, ari muri mpuzamakungu, arafise ijambo, aremewe kuko arasonewe, kuko yisonera, arasonewe kuko asonera igihugu cyiwe, arasonewe kuko arondera ineza igihugu cyiwe na Afurika n'isi yose. Nguyo Rwagasore. Intambara nuko yayirwaye, ibirwanisho byiwe nivyo afise, simusiga icyo kirwanisho cy'ubwenge, cy'ishaka, ubwitonzi n'ubuntu, nta numwe aragitsinda. Mandela
Nelson Mandela wa Afrika y'Epfo ikirwanisho yikoze ko kugira ngo atsinde nico nyene ico yari afise ubwenge yari n'ishaka ishaka ridasanzwe kubona Mandela karwa gasore kubona Mandela aba mu munyororo akaja mu munyororo imyaka 27 akagera igihe bamufata bakamushira muri uwo munyororo bakamucira imyaka 27 yo gufungwa bakabona Mandela amaze imyaka 27 nta na kimwe aradonoka ubwenge ubwitonzi ishaka yacyari kwako erega bwa bundi wa muntu ararinda ntawe uzomushobora reka tuyage tumwiyegereze baramwiyegereza ati rero nawe munyiyegereje si kugira ngo nze dusangire sinje ngo dusangire sinje ngo mbegera oya nzokwibegera sinje ngo mumpeko oya nzokwiha nje ngo duhiganwe kurubuka rwa politiki nimwansinda ndavyemera n'abatsinda mu vyeme Dr. ategome ngo duhiganwe yo Mandela yatahukanye intsinzi ntagereranywa yari yamanje kwikora ku muheto asanga uwo barwanya aramurusha aramufata aramufunga ibirwanisho bicira umuriro ivyari bigikora icyakoze nk'iya Rwagasore yikoze ubwenge ishaka ubwitonzi n'ubuntu aratsinda ntiyirukanye ntiyirukanye abazungu ntiyashenye Afrika y'Epfo kandi ntibamwishe ariko Rwagasore yaratsinze neza cyane bitarabaho yaratsinze igerekezo rya 18 ukwezi kw'icenda 61 yatahukanye abashinga amateka 58 kuri 64 muri iyo nsinzi atahukanye muri ayo matora twibukanye bagenzi ayo matora mwumva yarahagarikiwe n'ababirigi bonyene gusa oya si gusa bahavuye beme mpuzamakungu yari ifise ububasha bwo kurungika abayiserukira gushira mu ngiro ayo matora ku rwo rwego rw'abashinga amateka amatora yari yabaye imbere mu makomine bari bayibye kurya nejo bundi babigiza abahungu buno munsi kuriya biba amatora niko babigize barayiba bagasora ronka 19% mu matora yo mu makomine ariko hageze matora y'abashinga amateka yabaye mu kwezi kw'icenda ngerekezo cya 18 hageze aho mpuzamakungu yamenye ko biba amatora yakivuga iti oya ndaje twicarane turabe ingene aya matora azogenda ababirigi rero ntibari bonyene ntibashoboye kuyiba mpuzamakungu niho yari nibisuma ntibabishoboye ariko uwo munsi ntibari baraguje Rwagasore atsinze yemwe mu mbere aratsinze amajwi 91%. Narumvise abantu batazi guharura bavuga ko Rwagasore yatahukanye 80 n'utundi namba yatahukanye 91% harura 64 ugabanije na 58 nibike 90 akaburungu 6 maze rero ngacangira nti ibi bivuga ko Rwagasore yatahanye abashinga amateka 58 bivuga 90
91% habuzemwo 6 gusa hanyuma rero ikindi kingene yatsinze neza kandi ntasubirwamwo kandi nta kamara makenga cyabiye ikivyerekana nuko muri abo 6 barokotse batarabadasigana abo 6 atanumwe muri barya bose bitwa ko bahigana barya bose nta numwe yatsinze nta numwe yatsinze aho yitoje ari Muyinga kwa Dendereza ari Ngozi kwa Birori ari kwa Chimbaye Igitega nta numwe yatsinze muri barya bose bahigana nta numwe umwe gusa bivuga iki intsinzi ya Rwagasore ntasubirwamwo ariko amaze gutsinda bo bose amaze gutsinda babiri amaze gutsinda bo bose yafashe avuga ati ubu rero ni jewe ngiye gufasha data kurongora Burundi bushasha bwasubiye ku gateka kabo bwasubiye no ku ndahe yabo ati kandi nta numwe nzota hanze nta numwe atazoronga nta numwe tutazosangira ibanga n'ibango ryo kurongora Burundi twahabiye bw'abasokuru bacu nta numwe tuzokumira nta numwe tuzotukagura tuzokubita tuzogaragura oya twarabirahiye turabaziranenge abasokuru bacu nka Mwezi Gisabo Kantare Rugamba n'abandi bubatse Burundi nabo ati twebwe nk'ababiri twatsinze ariko ntimugire ubwoba ntimutwinube ngo tuzobarya n'urwara eka suko tumeze suko twarezwe suko twigishije suko twarwanye sico twarwaniye sukuryana no kubaka igihugu cyacu abaje mu Burundi abatugomwe abagomwe mu gihugu cyacu abagomwe abarundi kwari ntore kwari mbanza guseruka kwari abatinginga babaziranenge ati abatuyobotse tuzosangira kabisi n'agahiye twubaka Burundi bushasha burimwo amahoro n'amahondo ngiyo intsinzi ya Rwagasore uwo bahiganwa gaciriye mutwe ati Rwagasore arantsinze inge ndabe icyo nikorako rega yaciye atera kaguma ibusoni hagati y'itariki 18 n'itariki y'ukugandagura Rwagasore 13 kwezi kwa 10 hagati y'ayo matariki leta mbirigi no kuvuga Harwa na Rezdorf baragerageje gutera kaguma hariya ibusoni baragerageza kugira ngo bateye akaguma abayoboke babo abakomacoto babo basomborotse abadasigana babasomborotse maze birananirana birabananira aho erega si ibyo gusa Rwagasore amaze kujya muri koko kwaba tumaze kumushingura tumaze kugandara maze igenekerezo rya 14 ukwezi kwa mbere 1962 twari dusigaje amezi atarenga 6 ngo turonke intahe yacu babandi nyene bari ku mugambi wa leta mbiri bafasha leta mbiri barwanira hamwe na leta mbiri bahembwa na leta mbiri babandi nyene
baratera akaguma mu Kamenge tariki 14 hari kuwa Mungu bakabuwe n'iki bakanguwe n'iki ko gashavu nakavuye he kavuye kuko leta yamubwirwa yirukanye Hawa igenekerezo 11 ari kuwa kane igenekerezo 11 ubwirwa yamwirukanye leta yo yamwirukanye yamubangiye ingata iti Harwa ntuzusubire gukoza ikirenga mu Burundi murumva Harwa nibaserukira bono mwami w'ababiri niwe leta y'u Burundi ibuze iti ntuzusubire kugaruka muri iki gihugu kubera iki waraduhekuye genda ntuzugaruke Harwa agenda yipfumbereje ndetse abantu batatu baragiye ku kibuga cy'indege abasirikare bariko barakubita isarudi warabe ko yotuva bamubwirwa bariko bamutwengera neza cyane muze murabe mu gitabo cya Harwa ifoto yerekana icyo gihe birukana mu Harwa Muhirwa Kiruhwama na Ngunzu nibo bari nibo bamuherekeje ku kibuga cy'indege harerekanwa ifoto Muhirwa na Kiruhwama Muhirwa ariko aramuha agasanga amutwengera muze murabe iyo foto nikirangirana nuko iyo maze rero turamusezerera iyo tariki mu Kamenge uwo munsi tariki 14 misi ine iheze niho ibara ryagwa bitewe n'iki bitewe n'abakomacoto baharwa n'agashavu kuko shebuja bamwirukanye n'agashavu niho rero icyatiye kutubaga ejo bundi twabonye aba bari bajejwe gutohoza ukuri bavuga ko mu Kamenge abapfuye ngo batewe ngo ariho nyabwoko mu Burundi icyo gihe ikozwe na leta y'u Burundi icyo gihe oya icyo umuntu yicura n'icyaba arikumbu severe warakoze ibitari byo waravuze ibitari byo byerekeye Kamenge kandi si ibyo gusa n'ibindi byose bahongeye ko babivuze uko utari kubicuritse siko byagenze uko byagenze twarabivuze tuzobisubiye niba ari nkenero tuzobisubiye ariko ibyo wanditse si ibyo wavuze n'ubundi aho karagaciye murumva rero bagenzi Uburundi Rwagasore yarwaye yatsinze bati nitwamwica abarundi baragumuka ntibagumutse na gato barase barahira bati ntitugwa mu mutego nk'imbeba oya ntitugwa mu mutego nk'ifu oya Harwa aratemba aragenda maze Uburundi burasubira gusimba imana indahi y'Uburundi irataha kwa beneyo igenekerezo rya mbere 62 mbega yemwe icyo gihugu Rwagasore yarwani Rwagasore ntako atagize Rwagasore nta kuntu atitanze ushikatanga amaraso yiwe ngubu yogaruka akagaruka mu Burundi akaza agasanga yemwe banyaguha mwabyaye yemwe mwabantu mwe agasanga wa munsi mu bihumbi bibiri na 2022 wa munsi twibuka imyaka 50 yari iheze twikukiye urya munsi mubi urya munsi abarundi barabe
iyumvishe harya kuri hoteli ya Tanganyika harya Rwagasore niho bamutsinze igenekerezo rya 13 ukwezi kwa 10 61 saa 5 y'ijoro niho bamutsinze harya kuri rya hoteli niho batumiriye abatumiye babo bose kuza kuhagirira umunsi mukuru wo kwibuka intahe y'u Burundi imaze imyaka 50 twagabiwe twakuye mu maraso ya Rwagasore mwene Mwambutsa harya kubona userukira leta mbiri icyo gihe yarakiri umwana w'umwami yego n'uyu arongoye uyu mwami Filipo arongoye Ububirigi nibaje guserukira Ububirigi yari gikomangoma icyo gihe yari bwa umwami maze barakirira abo leta y'u Burundi yakirira abo bantu ahantu Rwagasore yazize isi aho bamufinze kugira ngo ivyo bibe muravye igitabo banditse rero cerekana iyo myaka 50 harwa baramwerekana sa neza mubonye ico gitabo mwasubira mu kirondere mu kibone mu gisome mugerageze gutegera ivyo bintu Rwagasore yogaruka agasanga hahandi bamutsinze niho batambira agasanga leta y'u Burundi niho igirira umunsi mukuru kumutamba ku muvyimba Rwagasore yogaruka agasanga abantu bubahuka ivyo ntibatinya ntibajugumira mu gihe 5% b'abarundi bamurwanira bakamurwanira akabarwanira bose bakarwanira igihugu kimwe leta yiwe ya Rwagasore yishingiye yarimo abashikiranganje 10 we n'abandi 9 babiri muri abo 10 barabaganwa 4 muri abo 9 barabatutsi 4 muri abo 10 barabahutu 20% abaganwa 40% abatutsi 40% abahutu uno munsi Rwagasore yogaruka ati mbega leta y'u Burundi sinzi nuko bumwakira mbega leta y'u Burundi irimwo abatutsi banganiki irimwo abahutu batavuga rumwe na CNDD-FDD banganiki Rwagasore abo bahutu yahizemwo yabakuye mu migambwe yahori mu Rwanda ko ari batatu ina numwe bari kumukuruga ariko abandi yabakuye mu migambwe itahori vuga rumwe nawe aho ni leta y'u Burundi inshinga amateka yiwe yatahukanye amajwi 58 kuri 68 iyo nama nshinga amateka yarimwo abahutu n'abatutsi bangana ngiyo leta yiwe iteye iteka abarundi bose ku rugero rumwe bari abahutu bari barakumiriwe bose na leta mbiri na Eklezia Gatolika Rwagasore agize ati erega jewe iyi nsinzi ndayizeza bene Burundi bose hamwe bari kumwe turi kumwe dufatanye mu nda bose nibo bayimpaye nije twayifashanije kubirwanya bose ababirigi bakumiriye abahutu Rwagasore ati namba nibo bari bakumiriye nibo bari hamwe nanje twari hamwe yose ndabakubiye maze ndabatera iteka abana bo bantera iteka dusangira igihugu dusangira gupfa no gukira dusangiye amata n'amarira bikenewe uyo agarutse ati nyereka
izo nkingi ingene ziteye zubu genda mu gisirikare kwa gasore nta gisirikare yasize cyari kimaze umwaka ishinga abo bari bamaze umwaka bagiye mu gisirikare bari 175 nibo nasanze 175 bari mu gisirikare abo 80% bari abahutu ariko yoza karaba igisirikare cy'ubu abatutsi barimo abahutu batari muri CNDD barimo yogira ati igisirikare ni cyahe iki ni igisirikare kirwanira Burundi kirwanira abarundi ku rugero rumwe kigizwe umugambwe igisirikare umugambwe ubonera kure ni kimwe icyo byariho icyo gihugu yasize yogaruka niyo kimenya murabonaga yewe mu gihe cya Rwagasore mu gihe cya kuva Uburundi ntibwari bwakumirwe ntibwari bwakene uno munsi nta n'umunsi n'umwe ngira ngo kubisi kiremwa ntibwari bwabure byose ngingati menye uno munsi kwa Gasore igihugu yarwaniye nticyari bwakene uno munsi ntibyari bwabe aho igihugu cyacu gikena byose n'amazi yo kunywa n'umuyaga nk'uko kivugwa Burundi n'abarundi bakituna rugatonde wa Gasore yogaruka ati mbega igihugu cyanjye niki nicyo niguze ubwa nyuma nk'ubu yogaruka akeraguza kuva iburunga gushika ibutanyerera akeraguza hose Rwa Gasore icyasigaranye muri ubwo Burundi yiguze akasesa amaraso kubera bene Burundi ati n'upfumbyuvuma yasesa ako angumamwo baguye rusu Rwa Gasore yogaruka ntana hamwe nta kintu asigaranye cyerekana ko yigeze kuba kirangiranwa cyerekana ko yigeze kuba umukiza wacu nta na kimwe asigaranye kimwerekana na hamwe ejo bundi twagize dutya yambari Karuzi yambari hehe tuvuga ngo akantu kantacyo kagashusho bari barashize ahantu ngo bagaciye umutwe ngo n'amaboko ubwo ni bwa Burundi bwa Nyaburunga yasiga yigura nuko bagenzi dusoze banya kugira amahoro ibibazo bitatu ntitwobiheza byose umunsi twayaze neza tumvikanye ndabasabe Rwa Gasore umunsi azogaruke twamubwiye tuti nyakugira amahoro watuzanye amahoro n'amahonda ubuhoho twikebutse twese impunzi zagarutse bwa Burundi bwasubiye kuba mpuzamakungu bwa Burundi bwasubiye kurongorwa n'abaziranenge bambaye bikwije ubwenge ishaka ubwitonzi n'ubuntu murakagira aho mubahwe Rwa Gasore agaruke asanga turabaziranenge koko murakagira amahoro n'umugisha Mushinga ntezo ncenzi reka ndagushimire ku majambo y'inkoramutima ushikirije abariko baratwumviriza murakagira amahoro umugisha murakoze inshuti bagenzi namwe bakunzi ariko muratwumviriza naha ikiganiro ico utaruzi kigarukiye mugira muba mwubaho mwese mwakoze mwejeje kumviriza ikiganiro ico utaruzi ca Radio Inkinzo FM muzodusanga mu Burundi mu Kamenge quartier Twinyoni tuze dusubire mu biganiro cacu gikurikira amahoro y'Imana abane namwe mugira muba mwubaho